Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndagwaye mwiriwe canke mwaramutse nshuti munywanyi wacu ndakubwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane heje kudushikira tukatugarutse ngo tuyabashitse ko yose ido nido nyuma yuko ibihanganyiga mu gihugu cacu Burundi umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika we na General Prime Niyongabo ijyanganje mu gisoda c'u Burundi bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo gukoresha inama y'abagenerale n'igipolisi mu gihugu c'u Burundi n'ibintu bitamenyerewe nga mu gihugu cacu Burundi tugiraho tubigaruka ko makuru akomeye cyane hejeje kudushikira nyuma yo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabwira ukuri reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye irya nino kubigane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka nsubire ndagukengurikiye cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma no kubusi video urabanditse ijambo sabone pyondeko uracurabona rakazojyana nawe nyene pyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Aya na makuru avurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka kazina muntu mukatorizwa n'umugabo umenyesha makuru umuhinga akorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi tukayabashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose idonido. Kuri ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko ibihangange bihejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko vyagerageje kuba vyotembagaza ubutegetsi bikoresheje amangetengete. Mu nyuma mwarumvirije yuko vyahaye umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano. Amakuru adushikaye nyuma yuko umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuruba amagara yiwe agiramiye mu bitaro vyakira hospital biherereye i Bujumbura. Tukatugarutse ngo vyose tuvyumvirize muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Kuri ubu rero ijyanganje General Prime Niyongabo umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu Burundi gifasha ingingo giturumbuka yo gutanguza imigumuko nyuma yuko baravye neza ko gutangaza kudeta mu gihugu c'u Burundi vyoca bikurura intambara. Amakuru adushikira umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nyuma yuko ariko arabona insiguro ku mutambukanyo w'umukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye ndayubana cyane ko kuri ubu ari we arongwa igihugu c'u Burundi kuko umugabo wiwe aremvye cyane umuvyeyi w'igihugu cacu Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amagara yiwe iyo bashitse aho umwasi ashaka na cyane ko ishano yoba yarahawe iryo baryaravanywe muri Ghana nkuko bishikirizwa n'umupfumu wiwe aturuka mu gihugu ca Tanzania. Yereka yose rero tuyagaruka ko muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV. Turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane ajanye n'ubugambanyi bwakozwe mu biro vy'umukuru w'igihugu Kere Nkuru Nziza yoba ari hehe na cyane ko vyaboneka ko ari we agendanira umukuru w'igihugu vya hafi bikaba bivugwa yuko ari we yotegerezwa gusubirira General Prime Niyongabo mu gihe dokere yari yanswe gushirwa ko umukono n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Iyo dokere akaba ari yo kura General Prime Niyongabo mu babanga. Ni gute ubibanganje bihejeje gufata ingingo ikomeye cyane umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amagara yiwe amerewe ate vyose rero turavyumviriza muri aya makuru akomeye cyane. Ndababwira ukuri umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi umuvyeyi murazi yuko yahora agendanira abene igihugu mu bisata bitandukanye ariko kuri ubu ngubu ariko arasohoka mu bitaro aca subiramwo. Amakuru adushikira rero na amakuru ateye ubwoba biravugwa yuko nkuko Kere Nkuru Nziza bishikiriza na bamwe mu bahanuzi batandukanye biravugwa yuko umukuru w'igihugu umwanya n'umwanya aritaba umuremyi. Amakuru akomeye cyane adushikira rero tuyagaruka ko muri ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabwira ukuri nuko Kere Nkuru Nziza yoba hejeje gutangaza yuko ubugwayi bw'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi umuvyeyi wacu yoba gwaye nk'umuhisi Petro Nkuru Nziza. Vyose rero reka tuvyumvirize muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Ni gute igipolisi co bacinjiye muri uyu mugambi w'igisoda c'u Burundi bikamunyuma zuko kuri ubu mu mabarabara ho bagiye kurungikwa ibintu bikomeye cyane tugiye kuraba ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye ubuhinga ngurukana bumenyi butandukanye aho buri budushitse ko amakuru akomeye cyane abayeje kudushikira. Reka ndabasabe dutangurire ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru avurwa muri politiki umutekano n'agateka kazina muntu. Kuri ubu ngubu rero imiryango y'abakukurukiye batandatu barapfunzwe iriko iratotezwa. Amakuru adushikiye rero iyo miryango y'abakukurukiye mu gisirikare no mu gipolisi barapfungiwe mw'iwero rikuru rya Bururumanuko bw'u Burundi iriyamiriza agatotezo iriko iragirirwa inyuma y'umwicanyi kandi
y'ubwicanyi bwabereye ku mutumba Ntunda muri zone Gasibe muri komine Matana. Amakuru adushike rero iyo miryango yikeka ko bene uwishe kuba bariko barakorerwa kandi bariko bararondera kwihora uwo yishe mu kwezi kwa Gitugutu guheze. Amakuru adushikiye ku bw'amasoko yacu, abakukuruki bo mu gisirikare no mu gipolisi barapfungiwe mu iwero rikuru rya Bururi kuva ku igenekerezo rya 26 Gitugutu guheze, bikekwa ko bishe umuntu w'imyaka 15 bahagaritswe uwo musi nyene. Amakuru akomeye cyane rero nuko uwo muntu yoba yarishwe no kwigenekerezo rya 15 Gitugutu. Amakuru avaho nyene avuga ko kuva ico gihe mu miryango yabo bakukuruke badahengeshanya guterwa ubwoba, bikeka ko mu muryango wishwe ko bari inyuma y'agatotezo. Abana babo bapfungwa 6 nabo nyene barapfungwa misi yose, bivugwa yuko bariko barakorerwa agatotezo. Kuwa gatandatu heze imiryango ya babiri muri abo bakukuruke 6 baragizwe ko igitero c'umurwi w'abantu bikekwa ko ari abo mu muryango wishwe. Amazina y'abikekwa ko bakoze ico gitero yaravugiwe mu nama y'abavuka muri zone Gasibe aca ahabwa igipolisi. Kubwo amasoko yegereye iyo miryango, amatati yahindutse vyihuta ayo hagati y'abantu n'abatutsi nanone nk'uko bivurwa muri uwo mutumba. Amakuru rero adushikenga mu gihugu cacu c'u Burundi, abana babo bapfunzwe boba barahunze ariko bari bafise ubwoba ku mutekano wabo inyuma yo guterwa ubwoba na bamwe mu bo mu muryango wishwe mu kwezi kwa Gitugutu guheze. Niko iryo soko rishimangira. Abo mu muryango wabo bakukurukiye nanone basaba abajeje intwaro n'ubutungane kubatuzurira na cane ko babona kubera kuko ata muntu n'umwe araja kubagereza. Basaba ko imiryango yabo bakukuruke ikingirwa. Ariko abantu 5 bikekwa inyuma yako gatotezo baridegembya ataco binona nk'uko amasoko yaho nyene abivuga. Inkuru ya Burundi News TV yamenye biciye mu masoko mu gipolisi Ntwazangabo no Munyamiramabi yashitse umutumba Ntunda kugira ngo amatoza kugira ngo hamenyekane abantu bavuzwe muri iyo dossier. Igipolisi c'Matana carashize ikirindiro caco kuri uwo mutumba inyuma y'amakenga y'abene igihugu, bikavugwa yuko ico kirindiro kizohabwa kandi Inyamiramabi. Ayandi makuru biravugwa yuko abo 6 bikekwa barengutse mu ntahi y'umwiherero kuri uyu wa kane uheze. Ingingo ya sentare nanone izomenyeshwa mu masaha atarenga 48 mu gihe itegeko rigenga uko imanza zizohozwa nanone zikaburanishwa ryo kurikizwa. Uwishe yari umuntu nanone asanzwe, ariko vyose rero turaza kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Bikamu nyuma zuko ijambo ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha kuri ubu ngubu kuri uyu munsi uheze mpuzamakungu wahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi, ndifatanije rwose n'abakenyezi be n'abigeme bo gushikwa ko amabi atandukanye haba mu ngo, mu buzi no ku nzira n'ahandi. Uyu munsi utwibutsa twese hamwe no guharanira no guhagararira agateka n'uburenganzira vy'abakenyezi ari iteka kuri twese. Ugutuza amabi nanone akorerwa abakenyezi n'abigeme ntibikabe umugirwa w'umunsi umwe mpuzamakungu, ariko kibe igikorwa cyo kugira ngo buri munsi kandi ca twese kugira ngo umukenyezi yohe nanone yoye kubaho afise ubwoba ariko abeho ahabwa agaciro n'iteka bimubereye. Nivyo bituma azoshobora kuba inkingi y'urugo n'isoko ry'iterambere mu muryango n'igihugu cacu c'u Burundi. Ayandi makuru adushikiye nuko kuri ubu ngubu Kayanza abantu 5 bikekwa ko ari abasuma bagirizwa kwica barafunze. Kuri aba bagabo 5 bagirizwa kwica umuntu yatowe ikiziga mu mirima yiwe mu misozi wa Tinga muri komine n'intari ya Kayanza uburaruko bw'u Burundi barahagaritswe, ubu bakaba bapfungiwe mu gasho k'ibiro vy'igipolisi mu ntara ya Kayanza nk'uko bivugwa n'abapolisi. Ariko ibi ni ivyahora vyibonekeza muri ibi bisata bitandukanye. Ababibonye bavuga ko ikiziga ca Pierre Nzeyimana w'imyaka 41 catowe mu mirima wiwe ku musozi wa Tinga. Nzeyimana yari araririye yarafashe imbere umusuma umwe amuca ibikonjo ariko akoresheje umupanga. Abandi basuma mu nyuma baciye baza gutabara mugenzi wabo, baciye bica uwo nyene nyiri uwo murima kuko bivugwa n'abanyagihugu bitinga. Ariko amakuru adushikire nuko igipolisi cyo mu Kayanza arico kivuga ko abagizi ba nabi 5 baciye bahagarikwa uwundi arahunga. Abo 5 bahagaritswe
ubu hari mu gasho mu biro vy'igipolisi mu ntara ya Kayanza. Musitanteri wa komine nawe amenyesha ko ububisha nk'ubwo butari buhamenyerewe, ahamagarira abanyagihugu kwama barya akara abarongozi igihe cose babonye uwuteye amakenga. Bikavugwa yuko rero uwo yoba yarahunze kuri ubu ngubu yoba hejeje gutahurwa. Kuri ubu rero tugira ngo tuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane hejeje kudushikira, bikaba mu nyuma z'uko nayo ayandi makuru ari uko bwegera muri RDC imyiyerekano y'abanyekongo baturuka mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ngubu kwibarabara ya Uvira muri Bukavu. Amakuru rero adushikira nuko kuri uyu wa gatandatu uheze abanyekongo benshi baturuka mu Burundi baratunganije imyiyerekano barugara amabarabara ry'igihugu mu bisata bitandukanye kwibarabara rya gatatu nimero rya NRP gatatu rifatanya igisagara ca Uvira na Bukavu mu ntara ya Sud Kivu ubuseruko bwa RDC. Kuri ubu rero bisigura ko bashaka kwiyamiriza kwimurwa n'ihohoterwa bariko barakorerwa. Kuri ubu rero bikavugwa yuko umwami wo muri ako karere Nijimbere Richard avuga ko vyashikirijwe abimukira. Inkuru ya Burundi News TV ku mugwa mukuru wa Bwegera none ku birometero hafi 80 vy'igisagara ca Uvira aho imyiyerekano yabereye ku bw'ababibonye. Abari mu myiyerekanyo barazibiye ibarabara rikuru bakoresha ishami ry'ibiti baranaturira amapine. Urwaruka rwo mu Bufurero ntirwashaka imyiyerekano, izo mpande zibiri zaratewe rero amabuye bituma imishamirano ikomera. Amaduka n'isoko biravugwa yuko ibintu vyaheje gukomera cyane ku isoko vyari vyugawe na cyane ko abene igihugu ariko bamenyesha. Kuri ubu rero ikumirwa ryo ntandaro y'iyo myiyerekano kuva ku vyapa bitandukanye abari mu myiyerekano bari bafise bavuga ko biyamirije ugucanishwamo no gukumirwa rifatiye ku bwoko dukorerwa. Dushaka amahoro n'uburongozi bwiza. Kuri ubu rero mu gihe amatora ariko araba mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru rero nuko umwami Richard Nijimbere n'uwurongoye sheferi y'ikiyaga ca Rusizi bemeza ko iyo myiyerekano yavuwe n'ivyaberewe muri komisare y'igipolisi. Umukuru wa groupema Kakamba yarakubitiwe muri iyo komisare y'igipolisi n'urwaruka rwa Boho nanone yagira ko arongoye groupema. Abagenzi biwe barashavuye baca babifatanya n'amatati y'ubwoko. Twaramaze gutanga icegeranyo kuba nanone kubadukurikira ivyo vyashikiye. Amakuru rero ivyo vyose bikaheza bishikirizwa na cane ko mwumvirije yuko ibintu bihejeje gukomera cyane muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu gihe n'abasirikare b'u Burundi barungitsweyo bafise ubwoba yuko kuko bavangavanze abo bita abawazarendo babafise ubwoba na cane ko bavuga yuko nabo bashobora kwicwa umwanya ku mwanya. Nandi yo mpamvu baheza barungikira umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye itangazo rikomeye cyane rituruka mu gisoda carungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo riremeza yuko abo basirikare bo bafise ubwoba ko barashobora gutangura intambara hagati yabo nabo bita abawazarendo insoresore bariko barajana ku rugamba guhangana n'umwari wa M23. Ayo makuru nkuko twahora tuyabashikiriza kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka nanone turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Bikaba mu nyuma z'uko umukuru wa groupema ya Kakamba yarakubitiwe muri iyo komisare y'igipolisi n'urwaruka Baho nanone yagira ko arongo y'iyo groupema. None amakuru adushikiye mu mezi 3 aheze nuko abandi bantu 3 barapfuye baguye mu mishamirano hagati y'Abafurero n'abanyekongo baturuka mu Burundi bavuye ku matati y'amatagisi n'ibindi bitandukanye. Igisagara ca Bwegera kirimo imiryango y'Abafurera, Abarundi, Abashi n'abandi banyamurenge n'abahembe. Kuri ubu rero amakuru adushikiye yose turaza kugaruka tuyabashitsa ko. Reka amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane avurwa ku gihangane General Prime Niyongabo nyuma yuko bagerageje kugandagura umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko iyo ngingo baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo guhamagarira urwaruka no guhamagarira igisoda mu gihugu c'u Burundi gutanguza imigumuko mu mabarabara atandukanye, na cane ko ingingo bafise ikomeye cyane ari yo kuvuga yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko ararya amahera yadandaje mu basirikare bo Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kandi ndabibutse ko nanone na General Prime Niyongabo kwigenekerezo ry'ejo haheze niho humvikanye amakuru yuko yoba yararungitse insoresore
na Reveriyano Ndikuri y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mwarumvirije ko nawe yarungitse n'urwaruka. Amakuru adushike rero nuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nubwo ari muri ako karwi adatahura neza ibijanye n'ibiriko biraba kubijanye n'abasirikari b'u Burundi barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kumvo z'umwumvikano hagati y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we n'umukuru w'igihugu muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kuko amasoko yacu avyemeza. Bikaba mu nyuma z'uko mu gisoda hariko haribonekeza ibikorwa bitandukanye baba bagira batangure imigumuko tugira ngo vyose tuze kubibashitsa ko muri aya makuru yacu idonido. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone ubatarabikora kaniko karyonda gusoma mareke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazo jya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru ava mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura na makuru adahumuriza. Ibi rero bica vyerekana yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarahawe ishano nyuma yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika avuye muri Ghana. Amakuru rero aca dushikira biravugwa yuko kuri uwo mushikiranganje wa mbere yoba nawe agiye kugirirwa nk'ivyabaye nk'ivyashikiye kuwaza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Biravugwa yuko uyu mushikiranganje yoba yikekwa ko kuba afise amatungo adasiguritse na cane yibonekeje ko hoza ari umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni. Uyu mushikiranganje wa mbere yo bagira atoroke igihugu na cane yuko yahora yibonekeza mu bikorwa bitandukanye ububeshi ku mukuru w'igihugu avuga yuko ari mu karwi k'umukuru w'igihugu, ariko kuri ubu bikaba bihejeje gutahurwa nyuma y'amajambo akomeye cyane yagiranye na General Prime Niyongabo igisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi naco nyene co bagihejeje kumviriza ibijanye n'ayo magambo. Uyu mushikiranganje rero biroroshe cyane kuba yotembagaza ubutegetsi, ariko nanone bikaba bigoranye kuba wokura umukuru w'igihugu ku burongozi na cane ko turazi ko ari umuhinga mu vyerekeranye n'igisoda. Ibi vyose rero biriko birakorwa mu gisoda c'u Burundi na cane ko Gervais Ndirakobuca nawe yahora zibijanye na politika ari n'umuhanga mu vyerekeranye n'igisoda. Ibi vyose rero bikaba bihejeje kudushikira kandi turibuze kubigaruka ko mu yandi makuru yacu aza. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone kubatarabikora abamenyesha makuru bacu bariko baratugira amatoza ku vyerekeranye n'ibiriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu rero umukuru w'igipolisi ngaha mu gihugu cacu Burundi nawe yoba yinjiye muri aka karwi na cane ko ari abapolisi bashika indwi barungitswe muri iyi nama yo kwiyamiriza ibijanye n'ibiriko birakorwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni kuzihemvo ibi vyose rero abamenyesha makuru bacu bariko baratugira amatoza turaza kugaruka tubibashitsa ku vyose idonido. Bikaba mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo yoba agira imigumuko itangure mu gisoda c'u Burundi na cane ko iyo ngingo yoba ariyo yokunda mu gihugu c'u Burundi kuko abene gihugu n'abasirikari b'u Burundi batandukanye barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'abandi barungitswe kurwanya umwari wa Red Tabara. Bivugwa yuko baba batanguye kwinjira muri uwo muhari. Amakuru rero adushikiye rero vyose turibuze kubigaruka ko mu yandi makuru yacu azanizere ko umerewe neza iteka umunezero n'ivyo tubipfuriza. Iyi ni Burundi News TV.